Irankunda Heri beshi mwamenye muziki nka Dramati ari mu mazi abira inyuma y'ubutumwa yashikirije ku kinyamakuru Akezanet mu kiganiro cyitwa Open Mic. Ni kiganiro yashikirije ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023, ariko ubutumwa bwari burimwo bukaba butagiye bwakigwa neza na bamwe n'abandi. Aha akaba yabushikirije imbere yuko yaramaze kwamenyesha yuko yarose visa izo mushikana muri Belgique, abategekanijwe igiteramo cyateguwe na diaspora ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2023. Bamwe n'abandi bagiye bakigira ubutumwa ubutandukanye, ari byo no munsi tugiye gushikako aho na nono muririmbyi Dramati aza yasavye imbabazi. Reka twumvirize kano gace gatoyi kuno muririmbyi Dramati yashikirije inyuma yuko arose visa, avuga neza na neza ku ba diaspora, aho yagize ati 80% y'aba diaspora taho hari visa nogiye mu bandi kandi ndiye mu bandi muga kuri sway ya pole byarafashije cyane gose kubera ko deja sanzwe afite the trust hariya kubera ko rega nibakwima visa ngo ntibashaka kuja bayipima kubera ko they don't know yuko excuse watanze ariyo kandi ugiye kugira uzogaruke. So iyo rero hamaze kuboneka umuntu afite confiance bizera abona nangorane bo barikora mugabo bo uragenda kugira ubeho neza uko ushaka urabikorera ngende gukora amasaha 28 ama nare machine bro utabura kandi n'amahera nibazo bahese amahera yose binjiza bayasora kujya nyine nana kujya iji uyaza egura umengo ni menshi 2000-3 bro asuka kujya nyine gukora amasaha 28 ya kano kajambo kakaba katashimishije na beshi, aho umwe mu baririmbyi asanzwe nararibonye mu muziki ari we Mugani Desire beshi mwamenye nka Big Fizzo, wewe yagerageje kumuhanura inyuma ya buno butumwa yashikirije, aho yagize ati My little brother, I'm proud of you, but ariko uvuga ko babayeho nabi iburaya canke ko baronka amafaranga abayabaye kandi bakora kama machine, wibuke ko aribo bazokwakira ino, aribo bazokwikokora muri kwa dufaranga twabo tubayabaye ngo baze kukuraba, kandi aribo bari mu baparticipa mu kukuraba kugira uronke ayo views, aribo ba streaminga indirimbo zawe ku ma platform. Chill out, really blow, muze murasuzuma ivyo muvuga before usicheke mamba na huja vuka mto bless of you. Ati nibo bagerageza gustreaminga indirimbo zawe, hanyuma yongera ati muze murasuzuma ivyo muvuga before, ati usicheke mamba na hauja vuka mto, nkuko abafaransa bakunda kubavuga bati ne peut pas chanter la victoire avant la guerre, canke mu Barundi ati ntugaseke intama iriko iravyara kuko nawe bishobora kugushikira. Aya namwe mu majambo mu bisanzwe nkuko Big Farious akunze kuvyerekana, atakunze kuvugira hejuru, ariko kandi akavuga amajambo afise uburemere budasanzwe. Ugerageje kuraba rero no majambo asanzwe afise uburemere bumwe budasanzwe, ariko kandi n'amajambo asa nayahanura, aho agerageje kubwira Dramati ati si vyiza namba kupfa kuvuga ivyo utazi. Ubu yunze mu butumwa na Bobona asanzwe ari aba mu gihugu ca Buraya, akaba asanzwe wa mu Butaliyano, asanzwe kandi ari umuririmbyi wonga mu Burundi. Yagize ati Dramati uzogerageze kuvuga make muri interview ivyo utazi utarabamwe, ugerageze kutabirandirako cyane, usanga uriko urimanura utabizi. Wakubeshe kuri ayo masaha uvuga abantu bakora, uraraba neza ashobora kukuba akubwira ko ari iburaya kumbe yibereye icendajuru. Iburaya uvuga hari amateko agenga umukozi n'umukoresha, ja kuri internet Google bisanga ko nk'ubu ntuzi ko bariko baragutwenga brother, nta akora nk'imashini abaho Europe, ahubwo hari ikibazo ko amamashini ariko arasubirira abantu. Menya ibigezweho, soma impanuro za bakuru bawe. Ati nk'ubu
ntuzi ko bariko baragutwenga Brad, nta muntu akora nk'imashini. Aya majambo nayo Bobo na afise uburemere yashikirije, akaba kandi asa n'uburira Dramati, ariko suyu saba bonyene bagerageje kugira ivyo bavuze, ahubwo n'abandi bagerageje kugira ico bashikirije. Muri abo hariho kandi umwe mu baririmbyi badasanzwe kandi bazwi cyane ariwe Satbi, nawe aho yagize ico ashikiriza, aho yagize ati egome yarakosheje, aho uno muririmbyi Satbi asa no wariko arasabira ikigongwe uno muririmbyi Dramati, aho yagize ati egome yarakosheje kandi mukuru wacu Big Fizzo yagize neza gusohora ibitagenda kubera yatuboneye izuba. Ikindi naco ni uko nk'umuririmbyi mugenzi wa Dramati kandi amukuriye ndamusabiye imbabazi, burya binyibutsa nkiza mu muziki narakoze amakoza menshi, bon sinari bwagire experience. Sasa rero ntidufatire ko nko gushaka gusubiza inyuma impano y'uno musore. Turi umuryango umwe, tuvuga ikirundi, naho hari abashaka kudutandukanya twe abaririmbyi ba kera n'abobo bagashaka kwerekana ko ugwaruka ruturenze gutyo bigaca bibica mu mutwe, siko twoca twica impano y'igihugu. Umuntu wese n'igihe ciwe n'ivyo yandikiwe. Feel sorry cyane ku bantu umusore yababaje. Mwibuke ko abaririmbyi bikura vyose ngo muryoherwe, rimwe na rimwe ntibahembegwe. Aya n'amajambo umuririmbyi Satbi Bizimana Abubakar Karum yashikirije, ariko si wenyene, hariho n'uyundi muntu adasanzwe mu muziki ariwe Bacumi Jackson, musanzwe muzi muri label ya Bokivu Lab isanzwe irimwo Sanish, nawe yagize icyo avuga, yagize ati Dramati mutoyi wanje nyaragasa kwa Island vibes canke aho nyene kuri akeza usigure neza ico washatse kuvuga bigishushe. Pole abantu b'isi ntidukunda ukuri kwinshi, diaspora iragukunda urabizi. Aho nawe yagaragaje kumuremesha, aho bwana musaba yuko yoja ku binyamakuru yashikirije ko kugira ngo asubire gusaba imbabazi. Buno butumwa bwa DJ Jackson nibwo n'umuririmbyi Dramati yagerageje gukoresha, ariko saba bonyene, hariho n'abandi bamuhaye inkwenene. Muri abo harimo umwe mu bantu bamenyereye cyane muri uno muziki ndundi ariwe Nerinat, aho yagize ati Nerinat ati basohora kujya nyene mapompu yako mafupi kama kino cha Balega, ni bande bariko bubaka Buyenzi Lomiruware Nyakabiga, iyo borewe sexe buca umuremyi kuzingamika, apana talk nonsense. Wewe Muyinga Kabarore ni Europe canke ni Canada ni Amerika. Abo none ubutumwa busa n'ubugaragaza uca intege Dramati, ariko si Dramati gusa yarabibonye, uno mutima bwose yaragaragaje kububona, ahubwo nawe akaba yaciye yandika ikete ryo gusaba imbabazi, aho Dramati kuri ubu yamaze gushira hanze ikete ryo gusaba imbabazi, aho yagize ati hello my people bakunzi banje aho muri hose, inyuma y'ama message menshi narose n'amakommentaire menshi nabonye atandukanye, natahuye ko ivyo navuze mu kiganiro nakoranye na Kezanet vyababaje aba diaspora benshi, ariko uko nabivuga ce n'est pas mon intention. Nashaka ndabasabe imbabazi zivuye ku mutima, no kubari bifuje ko hajya twabivugiye hoba ariho tubivugira, kandi turabibemereye tuzobikora nk'uko babishatse, nuko tugashobora gusubira gushimisha imitima yabo bantu. Aho ngeze ni kubera support y'abantu benshi batandukanye na diaspora barimwo. Sincerely I apologize and I hope for you will accept my apologize. Your Dramati ira nkunda heli, ati nongeye gusaba imbabazi aba diaspora nababaje n'abandi bose. I apologize, tindasavye imbabazi kandi nizeye yuko muzozima. Dramati rero afise ikizere yuko abantu batandukanye bagiye kuzomugirira imbabazi, ariko sabo bonyene gusa twovuga
bagerageje kugira icyo bashikirije. Hariho kandi umwe mu baririmbyi bariko baraza ku rugero rudasanzwe ariwe D1 yagize ati turacara abo guhanurwa, turakosa bivuye ku mvo zitandukanye mu kutamenya kwacu. Turakeneye mu mpanuro zanyu, ntimudute canke mudukumire, ahubwo mubandanye mudufasha. Mudahari natwe ntitwobaho, duhari vyose tubikesha Imana n'abantu. Abarundi mwese ba diaspora, we love you so much. Ni ubutumwa bwa D1 nawe yashikirije inyuma y'ibi vyabaye. Dramati rero inyuma yo gusaba imbabazi, abantu benshi bizeye yuko azosubira mu murongo mwiza, hanyuma bakamwakira ibintu bigafata inzira. Nizeye ko mwashoboye gutahura byinshi, mwashoboye kunezerwa na kino kiganiro cacu, uretse yuko hari n'abandi benshi bagiye bashikiriza ubutumwa, harimo na MT number 1 n'abandi benshi, ariko bose ntitwashobora kubushikako n'ivyagiye bishikirirwa ziwa n'abantu benshi. Nizeye ko mwashoboye gutahura ariko vyinshi. Reka nayo tubasabe mugire subscribe nimba mutarabikora, hanyuma mubandanye natwe mu biganiro bitandukanye. Thank you so much. Subscribe, share, like, comment. Thank you so much.